igikombe cya Liga no mwaka nico conyene batahukanye ino saison. Friko bavuga ko nubundi bakinyi biwe aba credit ariko kandi ngo bakiriko bariyumvira ujya bagomba gutakana championnat nako igikombe cya Ligue des Champions nyuma y'imyaka 10 irangiye. Ariko ubikiriko kiravuza ubu muri equipe ya Barcelona n'uburyo iyi equipe igiye kuja ku isoko ry'igura n'igurisha. Ariko bigahera mu bakinyi equipe ishobora kuba igiye kurekura bazi kwiyumvira kuja ku isoko ry'igura n'igurisha. Hari abo yabanje kurekura. Ariko aravugwa transfer z'abagabo bitwa Julian Alvarez, aravugwa Leandro Bastoni, aravugwa ba Pedro, aravugwa ba Anthony Gordon. Ariko Gordon biba bigaragara ngo umuryango urikura mwerekereza cyane muri equipe yitwa Bayern gusumba handi mwa Barcelona. Ariko azar tuvuze mu mercato ya Barcelona still ubwo umuntu yotangura kumva ikibanza cyo ku nimero 9 iyo saison koko. Ya kumva ico ku nimero 9 it's okay mugabo kandi ndiko ndibaza mbega Barcelona nka equipe kina collectivement atwanabonye ubusatirizi bwa ikintu cagiye kiraba priva cyane nibura ry'umugabo yitwa Rafinha probablement bivaye n'urugero bari bahawe na Ferran Torres. Iyo baza ko batunze Rafinha mwiza bigaragara ko nibari kuba prive cyane n'ikibazo cyo musatiriza ahubwo jewe kintu mba moragiye kuba urgence kwa Barcelona n'ikibazo kiri defensive. Igituma mvuga kiri defensive nuko ugendura ibitsindo bagiye barankesa bigaragara ko hari ibitsindo bankesa kubera ko manke ya maturité ariko kandi hari yindi qualité bigaragara ko ikenewe muri defense ya Barcelona cyane mu kijanye na leadership kuyobora abandi ariko kandi kubera ko mvuze kuyobora abandi ni mu bijanye no gukuza abanashima aba bana bakiri bato ko Barcelona bigaragara ko muri defense kinisha abakinyi bakiri bato usivye Cancelo bari baronse nk'inizana nabo badafise garantie yo kumugumana mugabo office ku Barça office Gerard Martin office Leandro Balde office Gilles Kounde nivyo ari karakura mugabo nawe bigaragara ko iyo maturité yo transmeta mu wundi muntu nawe yanahengetswe wanashima na ifise Kounde tuzi mwiza ari capable kurivaliza n'aba grand joueurs n'uyu wa Barcelona nye ni nyene mugabo yitwa defensive bivuze ngo Barcelona a besoin de quelqu'un aza mwishusho ya Inigo Martinez. Ivyo Inigo Martinez wovuga ngo ivyo bikombe bitwariye mugabo kandi iyo leadership we nk'umukenyera avuye muri Bilbao bavuga ngo nabaye yigiye kirekire nitwa umukenye mwiza mugabo ibinyamakuru bivyigeze bimapoa reka ngende yari ndazi ko yari opportunity ndonse yo kwerekana ico nshoboye ko na merita ukine equipe nziza kuva kera gusumba uko ndabironse ubunyene nkuko na Afrique dufata karero harwande yiri ya CV afise yo kwa Bayern yarakene ikindi kibanza za kwiyempoza bo kubugitangaza makuru rimwe na point irenge iyo yoronse mugiye yo bakoze ivyo akore Barcelona bikoze ari nko kwa Chelsea nka Karoli rero je mbona ko urgence n'ubuntu nivyo tuvuga ngo Gerard Martin na ku Barça byarakunze rimwe na rimwe hotel kamugabo yitwa Eric Garcia mugabo still mbabona ko urgence kuye ko mu defenseur kuko hari urugero tunakereye kubona ku mwana yitwa Pajo ku Barcelona muzi twabuze kwera ko adafise umuntu mu reading hari urugero dukeneye kubona niveau defensive Barcelona izo hamwe ibi bintu vyitwa kwama bakoresha no offside trap ubuwe ngo barayikoresha misi yose uziko biko expose all risk kuko muri median bigaragara ko Barcelona musi ni equipe ishobora kwifise batatu beza ndetse n'abasubirizi beza paraporo yindi bigo usivye nka Pedri yabuze tubona ngo Real babuze ku rugero ruteye ubwo mugabo nawe ubuze Pedri nk'ufise De Jong agace bari baza kumusubira mu gacu mwasosi yako Bernard ave ku rugero wabiteze kuri Gavi nk'igi atavunize urugero bize kuri Olmo bashaka kinisha nka numero 8 byabaye kenshi no sezo urugero bize kuri Firmino Lopez urugero biteze kuri ba Casado n'abandi bagiye batanu kwera ko muri media nta kibazo bafise ngo defensivement ubona umugabo yitwa Kounde yarahengeswe aralterna nivyo bavuga ubwo buruye Alejandro Balde ubona ngo ino seziyeze tubonye Real ngo Barcelona yakene undi mu defenseur mwiza ku numero 3 probablement Cancelo mugabo Cancelo wese projet long terme yabiyo myaka 2-3 aho kandi biracagorana ibyo kumusinsha n'ibindi bigiye bitandukanye mugiye musatirizi nivyo barakene uwo mukinya ariko Jesse mbona ko yoba urgence par rapport ya defense ko musatirizi birashoka kuzora Robert Lewandowski ukinziza undi musatirizi mugabo ndiko niyumviraho muri defense bigaragara ko buzuye kandi atawushaje uvuga ngo nzosohora naka nkuko nosora Lewandowski kigaragara cyo nuko muri attaque birashobora koroha gusoma muri defense kuko muri attaque ari uzogira gute uzosohoka mugabo muri defense biragoye kwera ko atawe bigaragara kuze ategereza gusohoka ariko Barcelona yisanga muri obligation yo kuvuga ngo kwa kilanswa tworekura Kounde tworekura Balde tukumviriza ama offer agiye atandukanye kugira ngo bikunde twinze mu defense mugiye musatizi mbamona ngo
urgence reka ibe ariko biragaragara ko espace izobaho kuko Lewandowski kwa kiranso arasohoka. je ndibaza ko urgence cyangwa se poids y'umunimero 9 ku isoko ry'igura n'igurisha rya Barcelona hanini sinibaza ko bihagaze kuba ariyo carence nyamukuru bafise cyangwa se baronse inose ziratumye batagira kuri projet biremeje imvago yemeje zo gutwara Champions League umunsi zombo ku marque ariko bien sûr uravye Ferran Torres kwaraba muri equipe zasinze ukaraba bien sûr ukaraba umugabo bitwa Robert Lewandowski nivyo bagiye barterna avec des soucis physiques muga Torres baguma mu kibo kandi uruhara mu bitsindo birenga 20 toute competition confondue waje kuraba nabo basatirize ba nimero 9 bari kuvugwa muri prole za Barcelona nivyo peu importe imigo barimwo mugabo tugiye kuri statistiques zabo individuellement no munsi muri Liga equipe mu nkino 36 amaze okina batsinze 97 ibitsindo 91 zengo n'ibiri urafise D&D bisobanura ngo siniba ndibaza ko igituma niyo profile y'umusatirize kuvuga ngo mbega nkuko no munsi tuvuga ngo dufise Lamine Yamal mu buryo twagira Rafinha mu bamfu niba bakinyi ubona ngo hano nta na kimwe no batuma mu gihe bakomeye ariko no munsi meme na Ferran Torres ibyo bitsindo bariko ravyinjiza kuba ufise Ferran Torres ni uri ku nimero 9 ari wari disponible biragoye ko mwizera nkuko wizera Lamine Yamal ku nimero 7 bivaye no mwese ivyo asaba gutanga mu kibanda ciwe je ndibaza ko niyo poids uyu musatirizi bati dukereye uwo musatirizi ivyo bitero shaka kudiwa muga kana avec profil iri hejuru yabo dufise kuko usohero imvango Lewandowski amahirwe menshi no gusohoka muri equipe ya FC Barcelona ivoko wanevita nibi bintu byabaye byo gusora umukinyi nka Luis Suarez ukisanga muri uri kurakinisha ba Luke ba Ferran Jutuga bakaza bakabijamwo ugasanga uri kukinisha Kevin nivyo sohora umusatirizi do profil nkuru nka Robert Lewandowski kuko je ndibaza ngo iyo twisanga kuri freak Barcelona yaronse Lewandowski ari kujya muronse ava muri Bayern kuri Xavier Hernandez harimo sina kibazo ntuze Barcelona bifise kumusatiza nimero 9 ni mvao yinjiranye nivyo ariko arakura mugabo yinjiranye ya profile ubona ngo numusatiza tuvuga ko dushaka gutuma equipe tuvuga ngo ikamugenderako ariko no munsi kuri Ferran Torres wewe nivyo kuri Lewandowski biboneka ko ari wafisa amigo guma muri Preza Barcelona mugabo a condition soit uraba imwe muri pi dufasha ko umusatirizi mwiza canke se nitwamuronga uraza ko umudubrire mwiza ntago tuza kwiyumvira umudubrire Ferran Torres ahari jerero iyo niyo point abiha ku isoko ry'igura n'igurisha rya Barcelona ku nimero 9 gusumba uko twavuga ngo carence kuko no munsi boneka ngo meshereza nushobora kuri match ya Paris Saint-Germain na Bayern match hari uburyo mbafise udupari twinshi twa Barcelona udupari mvango tw'abantu bona ngo nabindani banariza ukaza bumva bavuze ngo nidushobora gutwara Champions League tugihetswe na Kounde na Balde nimero 2 na zitatu deja uno munsi niyo Mundo Deportivo yazindutse yandika ko mugabo askwize yagiye transfike vuba cyane ngo afitani inama n'umugabo yitwa Alejandro Balde Kounde ndetse n'umugabo askwize na Arorohereza na Runibash abakinyi bani pour discuter kuri kazoza kabo ariko ndaraba profile z'abantu bagabo ziratandukanye deja uravye umugabo yitwa Kounde na Balde suko bataye Barcelona n'imibiri baskwica byinshi ivyo Barcelona basaba mugabo nuko basanga eske nizo elema 100% zizodushikana kuri 6 twifuza mugabo kandi bagasanga hariyo probability yuko badashikanye Barcelona kuco yifuza botuma Barcelona iro nkabo yishikana kuvyo yifuza kuko nibo bakinyi uno munsi bigaragara ko offre ziriko zirasekana ku bwinshi ushobora no kwicara kwabwira ngo kuneza ya Barcelona herega witwa Kounde turonse 80 million tugomba gutanga nico twavuze dufise Mundo Deportivo bivuga ko ahubwo Barcelona ibona ko akose gusora Kounde kuri 2 atawundi we winjije kuri 2 amakuru Mundo Deportivo ibanda yandika ko uzizera Garça na Mundo Deportivo mtoa Espa Mundo Deportivo bivuga ngo Barcelona de transfer babona Eric Garcia nka nimero 2 wabo muri saison iza bisobanura ngo Barcelona agomba kuva kino kintu ku isoko nigura gigurisha buryo ntabwo bari mvango kugongwa na profile ntawe bafise imvango iba priva bakinyi bari gongwa n'uburyo
baja ku isoko batagira imishahara kuko namye ndaba dufatiye ku kuntu ngo Flick agomba kuganiriza Kounde na Balde kuko binavuga ko Flick muri projet wiwe a prefere nka Joe Cancelo kuri Minnesota gusumba uwitwa Alejandro Balde kano musigaje kuri progressivement z'umugabo bitwa Alejandro Balde hariho uburyo zabaye vango ralentisse bivaye n'ibyo Barcelona mwifuza koko abaha nyuma yo kugira imvune deja yasanze yagarutse asanga Cancelo kandi Cancelo nimba Barcelona urika vangushara kugumana Cancelo ivyo Cancelo yahaye Barcelona mwiki gice cya kabiri cya saison biramuvugira kwitwa umukinyi mwiza titire super sabuye bien sûr bisobanura ngo dufate kwa kino kintu je ndibaza ngo uravye kuvuga ngo kazoza kajire Kounde Alejandro Balde Ronald Araujo n'umugabo witwa Rooney Bargi si hanini mbona nivyo rimwe na rimwe rafatira ku mwanya n'ibiki mugabo kandi Jire Kounde atusha prido entre ya 13 na 15 millions para umushana mwishi mu gihe Eric Garcia atusha prido 6 millions donc afite umushahara muto par rapport bien umva ngo Barcelona ishobora kugenera prido 9 millions mu gihe sora Jire Kounde en plus irega no ku isoko Kounde arazimvye par rapport y'umugabo yitwa kandi legal Eric Garcia kandi legal nimba no muri tuvuga ngo regle 1 sur 1 kwinjiza amafaranga kugira ngo yinjize abakinyi bakomeye fils Eric Garcia ono musi atangwe no kugirirwa icizere muri equipe nationale fils Eric Garcia kandi tactique marega tugiye kubiraba nubwo Eric Garcia atihagarara ko nk'umukinyi nkuko Kounde abikora mugabo tactique mabigaragara ko Garcia aravyumva gusumba Kounde erega uno musi binavuga ko Flick wewe abona Garcia muvyo abashaka ukina uko urumva Flick nije do pressing ariko kandi ukaba baropie kandi ukamenya ngo hari uburyo nizo kuvertire kuko no musi meme defense ya Barcelona yakina nizo kuvertire erega umupira wera inyuma bivuga rero ko uwo bita Barcelona Flick abonamo Jire Kounde karite zibiri nako Eric Garcia karite zibiri Jire Kounde atagira mwiza muri duel 1 contre 1 gusumba Jire Kounde 2 niyo kuvertire mugeni muri buri bikenewe ko kipi bamene bon jewe ku bwanje ndavye aba bakinyi ku nimero 2 ndavuga Kounde n'umugabo yitwa Eric Garcia saba kinyi je no gereranya Kounde ari kuri niveau hejuru par rapport y'umugabo witwa Eric Garcia mugabo iyo amaze kuzamo icumu umenyereza prefera muri naka par rapport ya naka burya je nagarutse kuri nuze kuri muco Flick ni preference umenyereza usumba ivyo mukinyi watanga kuko no musi kuko bien sûr ubivuze neza ivyo Kounde yaguzwe avuye muri Sevilla ari umukinyi mu Axe cyane tuvuga ngo ari ahengetswe kwande kwa Barcelona ku nimero 2 ivyo yatanze rero comme nimero 2 birengeye ushoje twa tumwiteze erega vyanatumye ndesha bakuri pressure n'abasanga amukije ku nimero 2 kana musi biragoye ko tobo kwadesha Jire Kounde hari nese none Maragusta ari mwiza ariko zora bakundashira kwa kina ameze neza hari kwadesha ni Kounde n'abazokina cyane Kounde n'abazokina bisobanura ngo Kounde bigaragara ngo muri Axe nawe yaramaze Kounde ni nkaho kwadesha amaze kumukura amakinyi muri Axe bien sûr yaramaze kumushira ku nimero rero bisobanura ngo Barcelona ishobora kugenera uwo mushahara nayo mafaranga ku isoko mu gihe yo basohotse ku fils Eric Garcia wewe mumenyereza kuko Flick no musi kintu kimutunze kwa Barcelona cyane tumye tubona performance z'abakinyi beza nico cizera abakinyi rega ariko turiko turirengagiza no munsi muri football moderne ugiri wa mayigo ugasanga ufise umenyereza wo mu visionnaire cyangwa mu tacticien ushaka kwita nko muri Frankfurt akubwira ati ngurira umukinyi yitwa naka ku nimero 2 kuko no munsi ndiko ndakubwira muri Frankfurt twamubwira ati Pempo twamubonye uzoba uri umudubrire wa Eric Garcia ni vya bintu usanga ari amisezo yamaze kuba indiscutable kuko ndiko ndagaruka kuraba Paris Saint-Germain nk'iyo umugabo yitwa Luis Enrique adasanga dufata karo equipe yaraguze akibi vyari bigoye kabwira equipe ngo ngurira umulaterale mwiza wo Inter domira prix de 60 millions vyari bigoye mugabo no munsi equipe ari karubaka avuga ngo kubitira muri equipe yitwa Frankfurt ngurira umwana yitwa Pajo kubitira muri equipe naka ngurira umwana yitwa naka kuko nubu irega nibi bintu byo deja byo kwa kuri pressure ba Bastoni n'abandi ndabibona nk'ingorane ariya muri Portugal yabakinyi beza ayandi mayigana muri France nandi yagiye atandukanye isifi tout simplement wowe nubwo ariya kwa ajya ni Sporting no mu capitaine wa Barojo
amadefasire beza mwiza ndetse na bagonzaro inyasa n'abagonzaro inyasa ya rero niko nagaruka ngacavuga ngo peut-être ni pressure yo kumva ngo dutegerezwa kuzana izina turi si ijana ku ijana ko cyane ibyo twifuza kubera ko bari kwino pressure yo kumva ngo 11 sans Ligue des Champions mugabo kuko ushobora kubagura uravye no musi bisa nkuko ataco bivuze gutwara kuko umutware utareka pe gutwara Champions kuko muri imyaka 11 Barcelona badafimva ngo babuze Champions League bafise la Ligue indwi niyo hano ndiko nagaruka ncavuga ngo iyo pressure nyine bategezwa kwibako mugabo kandi twibukanye ko bakuri pressure woreka igihe utaratunga equipe wo nkumenyereza canke mwe nka equipe muvuge ngo iyi niyo equipe twifuza kuba dufise biracagoye reka nigarukire example kwa Chelsea simbiye kwa Brighton itoye kukurera simwe mwamureze Chelsea simbiye muri Olympique Lyon itoye umugabo azwi izina ryande rya Augusto Man City simbiye muri Olympique Lyon ibinyamakuru byaranse kumukuza yitoreshe uno Sosthene bubaze equipe nziza ku mafaranga make unamuzigira ngo umusora mwedo samilio ubu twashiri kwa Man City rero niyo ngaruka ngavuga ngo equipe izotwara ibikombe mugabo ronsi opportunity yo gusora Kounde na Balde mu ntumbero yo kugura abitwa ko bafitinga mu byo ushaka gukina mugabo ufite ico cizere ko mukoranye nk'umumenyereza yizera ubasha bwiza bashobora kubiguha uko dufata karonka nka Pibil Mark Pibil byari bigoye ko erega niyo ngorane za Barcelona na Madrid zigira iyo ziri kuri iyo pressure mugabo imagine nk'u Barcelona yaza ko aribo bahaye amahirwe Mark Pibil sasa biyezo bagaze gute nimba umukinyi nka Pibil ashobora kwiyempoza kuri rugero tuzi kari mu maboko y'umumenyereza atari umutacticien nk'umugabo yitwa Diego Simeone Barcelona shira kwera ho myo witwa Matteo Alemani kabisa hari pressure ino migwi ikomeye jewe kubganje ko ni ibintu vya fair play financier bifreka mu migwi yabo hari pressure agomba kubanza kuvako baga prefera qualité y'umuntu bataravyizi aya mazina bayarondremwe abakinyi b'abasatirizi bakomeye binjiza ayo mazina kugira ngo badandaze n'ibindi mugabo bijaye no kubaka hagati mu kibuga n'inyuma none musi Pedri Gonzalez niba mu propose Madrid bakabwira Palmas ati vuga uvuya mugabo no musi niwe mukinya komeye Barcelona ifise hagati mu kibuga wicitegerereza uno musi afite wicizere gisumba Frenkie de Jong mwaguze itangazamakuru byamuvuze ariko kandi nawe afite icyo yatanze muri generation dore equipe ya Ajax Amsterdam buri yugiye kugura umukinyi mu isoko bose barimo urazimbwa sivuze ko utazoronka ibyo ukene mugabo urazimbwa kiriya ginyuma ya saison 2018-19 nta muntu numwe atifuza umukinyi wa Ajax mugabo ugenda urabe ababaguze ku 90% bose ni flop ni namye ndaba ijya generation ya Frenkie de Jong ni wasigare ari top kumvago muri ni wasigaye muri ntuzaza magoze imibikomeye uno musibaze abantu kuntu bagwaniye umunyegore nka Andre Onana twara muri irenge iyumvira abantu kuntu bagwaniye umudefenseur mwiza nka Mathis de Ligt yasuye gukorega uno musi indi operation vuze ngo mikombe c'isi nazobahaje ntarimo uno musi wora abo buryo equipe zarondeye Danny Van de Beek birangiragiye kwa Manchester ariko uno musi ageze ku rugero rwo yisanga nko kwa Girona agasanga nawe nta mwanya afise bivuze ngo iyo umukinyi itangazamakuru ryamaze kumuviza cyane rikamuvuga ko bivaye n'ibikorwa akoze uwo munsi wowe iyo ugiye gusomayo witwa umuvisionnaire urazimbwa kandi ufise amahirwe menshi yuko riba rizimbye ariko umuntu yihindukirije amaso urabona musi Klopp Liverpool azomushimira imyaka yose yahindukije amaso avuga ngo kubaka equipe nziza suko ndinda kugura bose bateye amashugwe ngo igihangana ahindukiza amaso aja kwa Brighton agura miliyoni 40 Alex McAllister ahindukiza amaso ati kwa Bayern ari umwana yavuye kwa Ajax badakinisha yitwa Gravenberch aramukorokana tunibaza ko kuri Klopp nyuma gato ya Arsene Wenger nibaza ko ari wundi mumenyereza isi yatunze mu bijanye na detection de talent Gravenberch ikibazo we yarafise nuko niveau tactique bitari bwagere kuri rugero bigeze ko kuri cyane of course abagabo nka Luis Enrique ariko Wenger nawe kuri style ku bijanye na detection de talent yarakaze ari gihe aduhenda ariko umugabo yitwa Klopp nawe still erega Wenger oya Wenger kuri talent yarakaze uko wanashima nako ntiyabesha kuko warashimega ni navyo Arsenal yamukundi Wenger yazana umwanya from nowhere agasigira miliyoni ijana equipe ya Arsenal Wenger ari projet equipe nawe rero nako nkavuga ngo nkuno muzi dufata karuri mu Budagi ariko aravuga umuwinga yitwa Yan Diomande wowe wishoye mwari ucuzimbwa mugabo rande ya Yan Diomande ushobora gusanga ari akana ka Surikat akana ka dufata karo kikira nko Kofene ivyo rero kabifise kwa Wolfsburg ivyo rero kagize gute kabifise una munsi ugiye kuraba muri Mediane hari ukuntu menga urugero rwa Felix Nmecha bivaye n'ivyo yatanze ino sezo vyagabanutse mugabo
niwaja we mw'iryo soko mu gihe ahiye dufata akaroko ukuntu bagiye barasohora abakinnyi nko kwa Dortmund Sancho yasohotse buri ekipe imurondera wowe wiranshije mw'iryo soko ry'umukinnyi aronderwa na buri ekipe urazimbwa ivyo birekereza Manchester nyene iyo equilibre financier hari wowe uri Barcelona hari abana tactique kuko Barcelona bashira imbere tactique bumva ibintu bibereye kwa Mallorca urabona urugero Pablo Maffeo office hari nuko ari kwa Rayo Vallecano ni ninde urabona abakinyi equipe defenseur ni ninde ni kwa Rayo Vallecano Pepe Chavari oya Lazio Andre Raggio mugabo na Pepe Chavari atego Andre Raggio ari muri visere za Barcelona ariko ubumengo isoko ryiwe ntirikomeye nkuko babiyumvye par exemple nka Bastoni muri Axe ariko by the way niwe ashobora kuza yagusavye make ariko ugasanga muri projet zawe niwe agiye kumukinya kome gusumba babandi nako ndavuga ati rero kwa Barcelona isoko ryabo rizobandanya rituvugisha bivanye nuko bataragira ico kintu bitwa équilibre financier uno munsi nimba ari equipe iyo Barcelona yisanga ari equipe iri capable kuvuga ngo pari ushoye 70 ku Jona Vare na 150 ndi capable gushora 150 mukinya yitebo uno munsi ibiri hejuru yande ya pari mugana munsi nimba witwa Barcelona ukeneye gutwara Champions League n'ubu ndasubiyemo utegeza ko equipe uyubatse gwera mu izamu gushika imbere erega nk'ubu wowe wigire kontra nimba uno munsi uri Barcelona ushobora kuzinduka inyomvyi ya saa 11 ukaja ku isoko ry'abakinyi ukagenda target ya Jona Varez parika chikoroka saa 6 z'umuhingamo igacimo gutwara ikacishako sasa no ikajiva jewe sasa nkani ndesta kwa Atletico ukaca wikuramo bitaranahera kwera wumvise pari iri kabure gutanga amafaranga gusumba biracagoye kuzo equipe ikomeye ikintu cambere mbona rero fata equipe nka Atletico Madrid rero pari nayo Paris ikintu gikomeye yaronsa kantu kukuresha abaki mugihe bagumana style umugabo yitwa no munsi ya Champions League ya kabiri ndabona umenga nta muntu atazojaye barahungirayo yarahungirayo yajya vyaraheze kuko bivuga ko Ruiz Neka bazoganira na Bayern na Paris gushika kumongera kontra gushika 2028 bamaze kubaganira ibiganiro birahari arahaba kandi oya je gusa naje shingiye mu mafaranga abanyalitiro bafite kandi uravye turekeje no muzana sheki igaragara nambwira ni wowe shira ko wowe wifuza amatu yaguhera ereganire kandi ino projet zara umuryango wawe tuheze ibintu byose pari wibera murara abakinyi bakomeye afise hari mwe mubona nimigwiza nguri cyarunguru oya Real yifuje Bitinya mugabe cyabakuye muri kimwe ngabona ko transfer yiwe iri enshobokable biragoye Real Madrid nonyene ni equipe tari capable yo gutereka miliyoni 100 ku mukinyi irindira contriere ngo presse equipe uno musabakinyi kandi n'umuntu Bitinya wanashaka niyo pressure kujako ukavuga ngo bon probablement bayitwaye ariko de champion tuduze save ndahejeje muri Paris Saint-Germain ndakeneje ntwari de champion ni muri Real Madrid peut-être nshobora gushimigwa ku rugero rukuru gusumugwa Paris Saint-Germain kuko Paris Saint-Germain generation nibaza ko bazokwama izandikwa mu bitabo nka generation yashikanye ku bintu Paris Saint-Germain tarabigirishika mugabo deja wibuka ikintu gikomeye nuko uno munsi Paris umukinnyi ari muri projet yabo ari convaincu kumva ngo ntakaje Paris no ntakaje ikintu gikomeye kubera ko deja na projet no munsi Barcelona Madrid mufise ziba presente ya wo present umuntu ahubwo umuntu ari buze kwa Barcelona kwa Madrid akurikiye izina nuko gusa afisa amahirwe yo kumva ngo ndazi kwita boronga imyaka 5 nico cyonyine gisigaye nk'icizere ku bintu nka Barcelona Madrid je nako navuga ngo ikintu cyonyine mbona gikomeye mwino mercato ya Barcelona abakinyi bazobifuza kandi umuntu wese ari kuriye kwifuza kuko ibyo twifuza imico yose sivyo turoma tubironka bivuye n'ubushobozi dufise wowe nimba warananiwe uri Barcelona kunyinywana na Atletico Bilbao kuri Nico Williams bro uzokwisanga ku isoko riko pari biragoye uzokwisanga ku isoko riko Mani uzokwisanga ku isoko riko Man City uzokwisanga meme no ku isoko riko Juventus wewe avantu barondera ikintu cyambere mbona gikomeye rero ni no point vuga ngo hari bamwe mu bakinyi bakomeye bashobora kwinjiriza agafaranga banahembwa menshi kuko uravye nka Livecontroller ukaraba Landry miliyoni zike Barcelona igenera ibasohoye niziri munsi ya 25 miliyoni z'imishahara kongera ko Christensen ubwo atabashaka ukacongera Christensen wewe ubona ko avuga ati jewe bana ndabitwarira hariya muri dispensaire ikintu rero mbona gikomeye kwa Barcelona ni iki kimwe
ndanaraba nkavuga ngo eske urabishobora iyi kintu cyuko Afrika atayo kwiyumvira ngo makinyi abona ko basohotse muri equipe umwaka umwe yo mva ngo yo resista ko afise abasura kuno munsi Kounde so nivyo Regarcia ntabwo twomita ko ivyo Kounde atanga mugabo kandi dufise Regarcia icizere gikabwa no mwana muto bitwa Xavier Expert ufise Eric Garcia please ongera ko please espace yo ko ukongeramo wo kwarojistra mu ndi mukinyi wo buguzi kuko urumva ko Kounde ari bera 15 millions za masse salariale donc